Ndabaramukije nshuti bakunzi bagenzi mukunda kumviriza Kadoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu akaba ari ikiganiro kudiko ikiganiro canyu ikiganiro cacu ikiganiro rero twama tuvuga imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana isaha 1:30 gushika isaha 2. Ikiganiro kudiko rero nkuko mubizi twama tubabwira ibitandukanye turatangura tukababwira ibitito abantu novuga nk'ibiganiro mukunda cyane gose tukabibutsa kakera tukavugana ivy'imiziki turi kumwe na Vab tukavugana ivyese turi kumwe na Buja Sans Tabou tukavugana ivyerekeye amareresi rero amareresi akaba ari ku munsi wa gatanu imisi yose kuva izo saha nyene tukaba tubashimira rero yuko mwama muri kumwe natwe muri ko muratwumviriza muri kumutega yompi munatubaza nibibazo kuri no musi rero mutimbega muza kuvuga ibiki muza kuba muri kumwe nande uyu munsi nkuko twe twarabibemereye tuzokoma tubabarira ico novuga nti ibikorwa vyo muri cinema akazi ko muri cinema akazi itanga mu Burundi canke kwisi yose uno munsi tukaza kuba tuko turavugana ku kazi ka directeur de photographie ico bita DOP abantu basanzwe nyene bakunda gukoresha cyane gose ko nakazina koroshe uyu munsi tugasubira kandi kwakira umutumire dukunda cyane gose abizi yitwa Varudo tumuzi kuri Varudo ariko yitwa Evrard Benjamin Ngendakumana ndakuramukije cyane Varudo amahoro peace urakomeye ego nawe ni wazikari sawa mbona usa neza urakomeye vra ndaho ndashima kabisa kazuba k'ibujumbura ni keza ego rero Evrard Varudo kuma kwizina novuga nti dukunze gukoresha kuri we akabari afite akazi kenshi arafata amasanamu arakina arayandika umurealisateur mbega hagani iki mu Kirundi novuga nti asanzwe anakurikirana uyobora umugwi w'abakora amareresi uyobora umugwi w'aba kina amareresi n'abayakora ego uyu munsi rero nkaba ndagutumiye nk'umu directeur de photographie mbega hajya uri karatwumviriza aca yibaza ati directeur de photographie ni giki directeur de photographie directeur de la photographie numukuru canke novuga ati ujejwe umugwi w'abakora amasanamu ni kuvuga iki nkuko isanamu idashobora kuhaba hatariho umuco ni kuvuga yuko abakora isanamu n'abakora umuco bose n'abakora n'ibijyanye n'umuco bose baza kwegukira directeur de la photographie ngerageje rero kubagabangana haca haba mu bakora umuco hazoba hariho abyo bita bakado canke chef opérateur aribo bazoba bariko barakora cane gose kuri kamera hama muri abo hari yindi migwi nyene ni kuvuga ko hariho kadro canke chef opérateur hariho bafise kamera hanyuma gacagira n'abandi bamufasha kuyikoresha ni kuvuga hariho nk'abajejwe kuvyo bita point ni kuvuga muri cinema turahitamwo ikibona neza nikitabona neza mu mwanya wari wose ari byo bita mu gifaransa flou canke netete hariho rero ujejwe gushiraho tuvuga ati ko ari piece ariko aravuga reka tugire piece aboneke hanyuma Varudo ntaboneke abe flou nihagera ko Varudo avuga tuze kugira Varudo aboneke piece nawe abe flou hanyuma inyuma yaho rero hacaba no wundi mu assistant wewe ajejwe rero kuraba yuko bateri zuzuye amakarata aza ku bayakeneye aza kuba ari hafi amakarata tuje gukora yuko aza kuba yabaye kopie uwo n'umugwi rero w'abakora cyane mu isanamu hakacaba n'abandi mugwi uyoborwa nyine na directeur de la photographie ari uza gukora ku muco kuko tudafise umuco atasanamu dushobora kuronka uwo mugwi nawe rero kacugira n'abandi aribo bakora mu by'insinga byo bita ba chef electro baza kuraba amatara chef electro kacagira n'abakozi biwe ba electro hakaca haba chef machiniste aza kuba afise n'abakozi biwe rero baraba ivyuma bijanye nuko gutwara amatara canke kwerekana amatara canke kuzana umuco canke naho bishobora gutembereza ya kamera
kugira ishobore gufata amasanamu. Mu yandi majambo uravuze ngira ngo nkubuze nka bungahe nka butandatu muri kano kanya gusa kandi ugasanga n'ubuzi dusanzwe tuzi yuko ari ubuzi bwokora umuntu umwe. Ego muri video burashobora gukora umuntu umwe, mugabo tugeze muri sinema ntibishoboka ko bushobora gukora umuntu umwe kubera tuzana ibikoresho byinshi cyane gose. Ego none mu bisanzwe muri sinema baravuga yuko arakazi gasaba kwiyumvira cyane, concentration niko nabivuga. None burya umuntu umudiyopi wewe abari karaba ingene bakora ntashobora kuraba aya makarata ko yuduye, ayo mabatterie, ayo mabeteri novuga nti yuko ari charge canke akaraba dazi aba wewe ari karaba abo bantu gusa niko kazi kiwe ahanini. Oya so kazi kiwe ni kuvuga yuko iyo myuga yose iri aho hantu umudiyopi nyawe ni myuga aba yarize aba ashoboye gukora, ashobora no gutangurira ko akaza arakora agiheza ishure canke agatangura ari umu electro akaba umuchef electro akaduga gushikaza umudiyopi. Ni numwuga ni novuga ati ni kibanzo jamwo ubuzi imyuga yabo bandi yose ku buryo yuko ushobora kubatwara ukabarongora neza. Hama mugihe ataburyo buhari umudiyopi arashobora kuba DOP akongera akaba chef operateur, mugabo cyane kenshi ntashobora kuba kwibera umu assistant, kuvuga ntashobora kuza gufata amasanamu yongere aca hitamwe ati hageze kuyaboneka ko ari wataba flu, hageze kwina bari baboneka ba flu. Arababishoboye bamashobora kubikora bakavyikorera byose, mugabo biba bigoye, bisaba ivyo novuga ati bisaba ubuhinga bukomeye amaniyo concentration nyinshi, kurumva uza kuburi kuri cadre urabati uyu urahagurutse canke ntahagurutse, ndamuciye umutwe canke ndamuciye umutwe, hanyuma ucongera uhitemo kandi wongereza ati hageze kwiyaba ari nete, hageze kwiyaba ari flu, ucongera ugati hageze kwibatera iyi bateri ndahindura ngende kwitora, hageze ko nkopi carte ngomba ngende kwikopya. Urumva ubufise amakaskete menshi ku buryo yuko vyo kugora niho buri bifa, mugabo atakundi ufise ukaba ushaka kubikora nibaza yuko ubikora ukabishoboye. Ego kibazo canje rero nciye ngira muri uno mwanya nti mbega none umudiyopi akora hageze yuko baboneka baja kuri terrain, novuga nti baja gufata amasanamu canke n'imbere yuko ireresi iba arakora. Umudiyopi n'umuntu ari hafi cyane gose yumwe ayoboye uwo mugwi wose ari realisateur, n'umuntu bakorana cyane gose abari hafi yiwe kuva ku ntango igihe scenario donc ireresi bakiyandika bageza kuyandika araza agafasha mu realisateur kuja kugira ivyo bita ma repérage, kuko mu repérage barashobora kuza kwiyumvira ati ahantu hari umuco muke, ukaba wifuza kuhakorera bidusaba yuko kuri bwa buryo buke bwacu tuzana iyindi mico myinshi isumba iyo twari dufite cyangwa twateguye ku buryo bwacu. Urumva n'umuntu aza kubera ireresi ari sanamu cyane, isanamu n'amajwi, mugabo urumva ko ni sanamu ifise ikibanza kinini, naho bafise ikibanza kinini muri uko gutegura kuva bagiheza kwandika gushikaho bazoikora, bagaheza kuri plateau bagaheza kuyituruna, hanyuma gushikaho naho bazogenda rero kuyiterateranya bashiramo n'amajwi bongeramo n'ibindi byose byinshi. Hari n'indi myuga myinshi birimo mu nyuma. Aguma ari umuntu akenewe cyane gose, urumva aguma araho haba mu ntango gushika guheza. Ego bivuge ngo arashobora no kubwira bamwe bafatanya amasanamu ati iyi ntayo nshaka, canke abibwira umurealisateur niwe aba yaraganiriye kuva kera na directeur de la photographie, akabazi isanamu zakunze kubwiwe nizitakunze kubwa directeur de la photographie, kubera habayemo ngira ikosa we atobabona, umurealisateur watobabona mugabo umudiyopi yobabona. Ego bakunzi ba Kadoza FM muriko murumva yuko ari akazi kadasanzwe, novuga nti utegerezwa kuraba abantu barenga 200 bari kugutwe kawe, ugategerezwa kubaza uti wewe ni sawa. Ego rero nibaze yuko muguma muduteza amatwi ntihagire aho muja, kubera ko ni byinshi cyane gose umutumire wacu Varudo ahava atuyagira mu buhinga bw'ivyuma ni King Leandre. Turamushimira cyane gose, mu kanya gato tumira amate duce tugaruka.
Kadoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kwijana na gatatu n'ibice bitatu turacari mu kiganiro kuziko watwo turabayagira abadufatiye hagati ku kazi ka directeur de la photographie akaba ari umwe mu bantu baba bakenewe cane gose kugira ngo ireresi ishobore kuboneka ishobore kumera neza amasanamu aze novuga nti ari meza cane gose kubera ko nkuko yadusiguriye umutumere wacu Varudo ni wa muntu umwe aba araba ikintu icari cyo cyose cerekeye isanamu. None Varudo uraje kutubwira mu bisanzwe umudirecteur de la photographie ico akora mbega mu Burundi bimeze gute byo kwanza inovuga nti ako kazi karahari mu Burundi? Ego mu Burundi ako kazi karahari hari abakazi bamaze no gakora hama mu Burundi ingorane twama tugira iyo muri cinema nuko cinema haragera igihe ivuka igakura cyane gose hama gaca hagira igihe ipfa hama ico gihe rero niho rero cyadusanga twasubiye muri video aho usanga umuntu gitwa ko ari umudirecteur de la photographie mugabo ariko akora ayo maposte yose ari aba directeur de la photographie akaja kajusta amatara agafata iyo kamera yiwe hanyuma kiheza kigirira iyo point wewe nyene vyose akaba ari wabikora akihindurira amabatri byose agahwera mugabo twigeze kugera ku gihe nko kuri tournage ya Imashoka ya Jean Marie Ndo ku bwayo muri département image hari hariho ayo maposte yose nadondaguye kuko hari hariho abantu ico gihe bari bayize bari batanguye no kuyakora bari bamaze gutangura kumenyera kubikora mugabo avec 2015 benshi muri abo baragiye hanze bica bisaba yuko ubu dusubira kuzosubira kuronka abandi bantu boza bavyifuza babikunda bakavyiga bakabikora ari naho bigoreye. Uvuze ngo biragoye yuko abantu baza bakiga tureke gufatira ku bantu bakuze dufatire kugwaruka kuko nibo benshi novuga nti ahanini usanga ari bo bateza imbere nk'igikorwa canke igihugu nashaka kubaza mbega hariho aba jeune ugwaruka gubu gwarukunda mu novuga nti uyu mwuga wo gukora amareresi cane muri ako kazi ka directeur de la photographie ugasanga barakunda gufata amasanamu barashaka gushika kure. Ego bariho hariho abonzi bake hari nabo nibaza yuko mu mugambi wa Itulive ushigikiwe na Union Européenne na PASAC hariho kwigisha gukora amareresi dufatiye kuri rusangi ku ma département yose aho rero niho twizera yuko hazovamwo abandi bantu bashobora kubona ivyo ari byo bagatahura ivyo ari byo hanyuma ubwo rukundo rwo kubikunda bikaza kuko nushobora gukunda ikintu utabona nushobora gukunda ikintu udatahura naza ko ubu igikomeye nuko hari ibiganiro nk'ibi kugira abantu bashobore gutahura ati ko nkunda iki reka nigiki ko nshaka iki reka nigiki kubw'ivyo rero nibaza ko niho rero dukwiriye kuko ivyo byari byarabayeho mu myaka iheze hari harabaye ama formation menshi ku buryo ko rero abantu bagiye barahitamwo bamanje kwanza kumenya muri rusangi ama département ari muri cinema imigwi iri muri cinema hanyuma gaheza gahitamo ahashaka kuja ubu rero nibaza ko nari nabyo bikenewe kandi cyane kuri urwo gwaruka kuko ari ugwaruka rugeza amashure byumvira nkora iki sinzi ico nshaka gukora mugabo je nashaka gukora iki simbona aho ndi bubitore nimba harimo bashaka gukora amareresi turi ngaha jewe hariho Coprodac Itulive Festicab barashobora kumurongora bakamwereka aho yoje kugira ashobore gukora uno mwuga neza. Ego none dufatiye aho nyene ku basanzwe babishaka novuga nti kwiga hariho nk'umuntu ashobora kuza akavuga ati je ndashaka kuba novuga nti gufata amasanamu neza mbega none nojahe nohera hehe mbega noronka akazi mbega vyogenda gute. Ego ugerageje kuraba novuga nti ukuntu mu Burundi bafata ireresi uwo muntu wo muhumuriza. Ego no muhumuriza kuko natwege twese tubayeho tubeshejweho n'uwo mwuga urumva umuryango wanje ubeshejweho n'uwo mwuga najeje nyine mbeshejweho n'uwo mwuga urumva yuko bishoboka yuko ushobora kubaho hama bisaba kubikunda kuko ni ibintu biza gutandukana n'ibindi byinshi bikorwa nko kwiga kudandaza canke kwiga
gukora muri biro ni ibintu bisaba izindi nguvu canke bisaba ubundi buhinga, bisaba ubundi mwanya, n'iyindi domaine itandukanye. Mugabo igikuru nuko ubikunda ukumva yuko ushobora gufata ayo masanamu, ukumva yuko ubiryoherewe gufata ayo masanamu. Hama ama maison de production ari ngaha mu Burundi yose arashobora kudirija. Hama icya kabiri nuko uravye ukurikiranye Festival, ugakurikirana Coprodac, ugakurikirana Itulive, hari ama formation menshi ayatangwe deja ariko arakoga ubu, hari n'andi ari mu nzira aho hazoba amahigo yo kwiga imyuga itandukanye yo muri sinema. Oya, hariho nk'uvuga ati jewe Coprodac sinzi ngene noyishikira canke Itulive sinzi ngene noyishikira, canke avuga ati ayo ma formation narayaronse ariko mbona umengo simbona aho nokorera cyane cyane. None birasaba yuko umuntu arinda kwiga hanze canke arinda kwiga ishuri rya sinema kugira ngo atangure buke gukora akazi ka directeur de la photographie. Dufatire ngaho hanini kunje dufatiye kuri directeur de la photographie, hari uburyo bubiri bwo muri sinema bwo kwiga ukora cyangwa kwiga ukaja mu ishuri. Urumva rero igihe uronse abo ushobora kwigira ko mukora biba bihimbaye cyane gose, uko nujya avuye mu ishuri azogaruka kandi gukora kugira nawe ashobore kandi kugira bwa bumenyi. Je nibaza yuko icoroshe bishoboka yuko aronkaho ushobora kwiga ukora, kuko ni ubwo buryo bwa mbere buryoshe cyane gose ubwo kwiga ukora ico kintu ukoze ahari ahantu mu mugongo kiba kigiye kikiyandikayo kikagumamo. Nibaza yuko rero kuba bavuga ati naratanguye mugabo simbona ukungene natanguye, hari abantu benshi najewe ndimwo nyegera hama ndakwereke uburyo canke bishobotse ko dushobora gukorana ukabishobora dukorane. Dufatiye ngaho rero hariho abiga kandi bakanabikora. Mugabo nka wewe usanzwe uri novuga nti muri ubwo buzima bwo kuba directeur de la photographie, gufata amasanamu ugaha intumbero novuga nti abo muko murakorana, ubona abarundi babitahura abo eske akazi karaboneka vyoroshe? Ico ni cambere, akazi karaboneka vyoroshe, hanyuma abo bantu mukorera baratahura akazi kanyu? Ni ibibazo bibiri byiza cyane gose. Akazi karaboneka, ego akazi kariho. Hama nibazo ahubwo bitatu, abo dukorana baba baje dukorana barabitahura, oya ntibabitahura bamwe ku ntango kuko bataba baravyize, bataba bafite ubwo bumenyi. Mugabo maze kubigisha nkasigura barabitahura kandi tugasigara dukorana neza kandi tugakora akazi keza cyane gose. Hama abo dukorera abakiriya barabitahura, oya navyo batahura. Nabo nyene nibaza ko ari abantu bakenewe ihugurwa kugira ashobore gutahura ati hakenewe abantu benshi kugira iyo isanamu yanje izobe nziza, kuko kenshi avuga ati kabukuno musuje muje muri bane jewe nakoranye naka yaje ari wenyene ugomba kunjya amahera. Urumva mugabo amaze gutahura yuko bajya bane bose akabona ko aje akabona ko baticaye bariko barakora, hama akabona yuko iyo sanamu igisumbya wa wundi yakoze ari umwe, nazo bitahura avuga ati dukora turi benshi kubera ukuntu kubera izi mpamvu nibi bitandukanye. Baza yuko kwiga twese hamwe, abakora umwuga bakeneye kuwukora n'abawukenera nk'abakiriya iminsi yose. Yego cyane. Bakunzi ba Kadoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu, ntimwitinye ariko arabatumirira cyane cyane kumva yuko umwuga w'ireresi atari umwuga novuga nti usanzwe ukorwa cyane gose mu Burundi, ariko uhari kandi bahari ku bwanyu ku bwacu kugira ngo badufashe, kuko nibaza yuko ahanini babikorera novuga nti igihugu. Hari ikindi kibazo giciye kiza ngira ngo ariko baratwumviriza bava bibaza bati mbega none bagiye bafata amareretse bafata amasanamu mu mariage mu manza nibo ba directeur de la photographie. Gerageza uduhe itandukaniro riri hagati yo ufata amasanamu mu manza n'ufata isanamu mwireresi. Mu manza ufata isanamu mu manza nibaza yuko atamyiteguro myinshi ibihari nkuko ufata isanamu mireresi, uko nibaza yuko nko mu rubanza hagize n'ikigenda nayi muri iyo sanamu tutaza gusubiramo, nko mireresi turaza gusubiramo. Ni ibintu biri bitandukanye. Hama ugerageje kuraba ni vyawe nako ndavuga mu rubanza kenshi usanga habaye abo bita ba videaste cyangwa ba videographe baje gukora
ari byo gitandukanye cyane gose n'umusinematographe parce que urubanza naho rwanditswe naho ruri ruteguwe rwanditswe ngo se wiwe ngo acaza ngo niyahaguruka ngo aza gutambuka ngo ahagarare ngaha point cyo tumushirako point hama subi inyuma tuyimwongere tuyimushireko ibyo nta na hamwe biri nivuga yuko urubanza bijya n'ibintu vyoroshe bisanzwe ugeranije par rapport ya ireresi canke cinema kuko cinema ari ibintu biteguwe ari ibintu vyumviriwe harimo ari ibintu bitegerezwa kuva ngaho ari vyiza gusumbya canke ku rugero twavyumviye canke twabiteguyeko kenshi rero muri zijya manza aho bita directeur de la photographie muri iryo jambo harimo direction de la photographie ni kuvuga yuko hariho kuyobora izo sanamu mu rubanza nta kuyobora izo sanamu zihari kuko kenshi baba bateguye amatara baba bateguye ahazoca kubw'ivyo nta kwiyumvira kwa cyane tuza kwiyumvira ko gufata amasanamu kugira ngo dusubiremo gushikaho turonka isanamu nziza mugabo ntikibujijwe yuko direction de la lumière iza kuba ihari canke kwiyumvira lumière biza kuba bihari mugabo ntibiza kuba biri ku rugero rumwe nk'urwireresi mu yandi majambo wa muntu yamahamagara umuntu w'itarangwe Gerino ugeze mu directeur de la photographie nta na gato oya habaye gusa kudirija lumière mugabo ntabwo ari direction de la photographie parce que direction de la photographie haba hariho n'ibindi vyuma mu rubanza utoza gukoresha uje kubikoresha wowe uri kuranagora abantu kuko sivyo yego gati ukugira ibiki nk'ubuzanye serire ngo urikura pima lumière kubamariye kugira ngo urabe ko bakora nka lumière nziza ugeranije na kamera boga ati nibiki ivyo bintu kuraza kudushira mu maso uriko tugora n'ukureka tube umunsi wacu yego mu yandi majambo directeur de la photographie ni jambo novuga ni nakadi gakorwa mwireresi nka kujya bavuga bati directeur de l'agence ego nakazi gakorwa mwireresi canke mu kindi kintu cyose gisabwa yuko twiga umuco tukiga n'isanamu iza kuvamo aho hantu hanyuma tukagira umugwi w'abantu bajejwe ivyo bintu ego bigasaba integuro ego turagushimiye cyane gose kuko ngene dusiguriye novuga nti akazi kumu directeur de la photographie uyobora isanamu mu Kirundi ego cyane abariko baratwumviriza nibaza yuko mugifise inyota mugifise ibindi bibazo muko muramubaza ariko vuba cyane tudusubira kandi kumutumira asuye kandi adusigurire cyane gose kuvyerekeye novuga nti akanoti kuko ngira ngo ahanini akazi dukora tugakora twiyumvira ico tuzoronka mu nyuma tumushimire rero cyane umutumire wacu Evrard Benjamin Ngendakumana ariwe Varudo akaba ari umuntu afata amareresi akaba kina akaba yandika akaba akora ibintu byinshi cyane gose mwireresi ariko no munsi yatumiwe nk'umuntu asanzwe ayobora abo bantu bafata amasanamu ndagushimiye cyane gose Varudo ndabashimiye peace cyane gose ibiganiro nk'ibi nivyo dukeneye cyane gose kugira tumenyekanisha umwuga wacu hama bishobora no kuduha agaciro hama iyo frambu igwire ego nkashimira cyane gose King Leandre yari mu buhinga bw'ivyuma yariko aradufasha kugira ngo ano majwi yacu meza arongorotse ashobore kubashikira peace seka mwese niwe yari kuri micro ndabashimira cyane gose ndabipfuriza umugoroba mwiza murakoze